nakuduhera ko nagace tw'amatobashikiriza kuva ku munsi wa mbere mu mazimisi nivyo mutakumva ariko n'ubundi tugiye kugaruka inyuma ya Mondial yari yameze nk'idusamaje abiwacu bakina hanze bariko bitwara gute. Claude Girumugisha yakoze akazi kiwe kadasanzwe imbere wanashima no kwaza gutangazwa na equipe yiwe ariko kandi n'abandi bakinyoge batandukanye bariko baritwara ku rugero rwiza cyane n'abandi basubira mu equipe mu mahiganwa yabo ahagiye hatandukanye. Navuga ko muri iyi ndwi turangije abakinya b'abarundi bari mu kibuga benshi, hari amahiganwa menshi ataratangura mugabo uriya muri Norvege za Sweden champion bo nk'ubageze ku muri journée ya 10 no muri Canada batangura ihiganwa twebwe bagiye kuruhuka. Ku mugabane wa Afrika Claude Girumugisha nivyo ntaratangazwa icese nk'umukinyi wa Al Ahly Tripoli yo mu gihugu ca Libya mugabo mu rukino rwa gicuti yarakinishijwe. Urukino rwa gicuti ikipe ya Al Ahly Tripoli yari kirakinira mu gihugu ca Egypt mu gisagara ca Alexandria niho bariko baragirira pre-season. Uwo mukinyi no bwa ngo w'umurundi nyuma yo gutandukana n'umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Sudan ya ruguru yariko arakinishwa urukino rwa gicuti. Uwo mugwi wa Al Ahly Tripoli watsinze umugwi wa Al Bate ibitsindo bigera kuri 5-0. Claude Girumugisha rero asindamo igitsindo kimwe. Biteganijwe ko mu indwi ashobora kuzotangazwa officiel makumbuga z'uwo mugwi nk'umukinyi mushasha wa equipe ya Al Ahly Tripoli yitezwe no kuzokina muri CAF Champions League. Ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda Muderi Akibal hamwe na Tambwe Gruware Ngongo n'umusore twa Asmani Ndikumana n'umumenyereza Francis Haringinga asanzwe amenyeza umugwi wa Rayon Sport nabone bako bari biko baritwara neza muri Sekafa Kagame Cup baraye batahukanye bari kumwe n'umugwi wa Rayon Sport batsinze umugwi wa Gorira umugwi wa Gulmahia Prito muri ikikombe ca Sekafa Kagame Cup. Umumenyereza wo mu Burundi no bwa ko yinjiye muri equipe ya Rayon Sport bisa nkaho yahinduye ishusho kuko mu nkino 8 amaze kuba akinisha iyo equipe ya Rayon Sport amaze gutahukana ibikombe bigera kuri 2 yatahukanye igikombe c'amahoro yanatahukanye igikombe ca Sekafa Kagame Cup hari yaciye igihe kinini umugwi wa Rayon Sport udatahukana. Ariko kandi ku mugane w'Uburayi ni ukuri Cross asanzwe akiri umugwi wa Salzburg mu gihugu ca Norvege mu gano gicicaro ca mbere nabona uvuga ko ntabwo byari byifashe neza bariko baratsindwa ibitsindo 2-1 n'umugwi wa Viking. Ni ukuri Cross rero uvuga ko ari yatanguye mu kibuga ariko yakinye iminota yara kuri 70 uko munota wa 70 baciye bamusubiriza. Umugwi wa Salzburg barizwa mu kibanza candwe n'amanota 22 mu nkino 16. Ariko kandi mu gihugu c'Ubwongereza Jordi Riongori nyuma yaho yiyungiye n'umugwi wa Sheffield Wednesday yamaze nawe maze igihe ariko arakinishwa inkino za gicuti. Jordi Riongori ni uwo mugwi usanzwe uzokina higano y'ishisharo ca gatatu mu gihugu c'Ubwongereza bariko baratsinda umugwi wa Bolton ikitsindo kimwe ku busa. Jordi Riongori yari yatanguye mu kibuga akina urukino rwose bariko baritegura inkino za Carabao Cup ndetse n'inkino z'icicaro ca gatatu mu gihugu c'Ubwongereza. Ndwarugira Christophe nyuma yo gutandukana n'umugwi wa Borneo Samarinda warangije mu kibanza ca kabiri mu gihugu ca Indonesia mu higano y'icicaro ca mbere birumvikana nawe yaratangajwe icese nk'umukinyi mushasha wa equipe ya PSS Sleman. Uwo mugwi mushasha agiye kuba akinira uwo mugwi rero bari kurakina urukino rwa gicuti wahuye n'umugwi wa Tornado FC unawutsinda igitsindo kimwe ku busa. Banaboneye akajyore ko kwerekana abakinyi bashasha bazokinisha muri iyi sezo tugiye gutangura. Ndwarugira Christophe nawe yerekanwa rero mu babo bakinyi bashasha bagiye kuba bakinisha muri uwo mugwi wa PSS Sleman. Ako kandi mu gihugu ca Republique Czech Kara Kimana Bienvenue nawe yari mu kibuga aho novuga ngo umugwi wa Brojovka Brneo wariko urakina ihiganwa y'icicaro ca mbere mu gihugu ca Republique Czech. Nyuma yaho badugiye mu higanwa y'icicaro ca mbere ko mwakweze bakina ihiganwa y'icicaro ca kabiri bariko baratsindwa n'umugwi wa FC Slovani Liberec batsindwa igitsindo kimwe ku busa. Ariko kana Kimana Bienvenue yari yatanguye batebe ko basubiriye abandi mugabo yinjiye ku kibuga ku minota 67 y'urukino. Ariko kandi muri Canada naho nyene bari mu kibuga umugwi wa Vancouver usanzwe ukina nk'umusore w'umurundi yitwa Mohamed Amis abantu bibuka muri equipe nationale batenze imyaka 20 mwaka 2019 nawe yari mu kibuga aho novuga ngo barosa amanota agera kuri 3 batsinda umugwi wa Forge igitsindo kimwe ku busa. Mohamed Amis akaba yari yatanguye mu kibuga mugwi wa Vancouver afata ikibanza ca gatatu n'amanota 26 mu nkino 16 bamaze kuba bakina mihigano y'ishisharo ca mbere muri Canada. Ariko kandi Yusufu Ndayishimiye nawo muri weekend yari mu kibuga aho umugwi wa Jesenis wari kurahura na Kagiriyari banganya ubusa ku bundi ariko bakugwa ko na za penalty kubera ko bari mu gihugu c'Ubutaliyana ari naho novuga ngo baheruka kuba batsindirwa n'umugwi wa Juventus Dotile.
nuko reka ikiganiro cacu kimaze guha gitangura n'abiwacu bakina hanze uko bariko baritwara ngo tugushimire cyane adukuri ico cegeranyo duhereje birumvikana kwa mu makinyo y'abarundi ivyo biriko birasa n'ibitora inyisha abantu Burundi beshi turacarindiriye abanyarwanda batanga gusaba ikigongo witwa Muderaka pare nyuma yuko asinyishijwe avuye muri Gasogi benshi bakirara imboga ngo ati iyi murera yacu iri ugenda itora abantu hariya muri Gasogi nabonye agisinyishwa Muderi abafana beri baramwatase cyane nabonye n'itangazamakuru bamwe je sinzi ko batamuraba muri champion canke bari bakigera equipe avuyemo muri make ndibaza ko vyari bifatiye kuco no kwita equipe gusa profile ya equipe yaravuyemo kuko urabona ko iriya migwi isumira za Cameroon uzona zanyimo binjije umunya Cote d'Ivoire za Cameroon muri za Wydad Casablanca ni imigwi ikomeye kandi buriya mbambo menga biriya bintu mu kubivuga barabihuza nuko na kiriya gitigira batarenza cy'abanyamahanga mugabo rero nigeze kubona sinzi inyuma yuko batwikomeye niho nabonyaga aka video kazenguruka kumwe mu basesanguzi gusa batarabaje journaliste mugabo umupapa wara ko akuza kukana umupira w'amaguru niwe yavuze ati abantu muri kuvuga ko rero sport yaguze imfube niko ari babiyita ngo n'imfube ngo n'imfube ati mucunge umukinya kinina Gasogi United mugabo atigera bura muri equipe nationale y'u Burundi ahubwo ari na Kizigenza wa Gasogi United atabura muri mu match zitangura mu bakinyi batangura bari yavuze ati mugiye tuzi ko mu Burundi iya detana hari izo mana abakinya b'Abarundi turabazi rero urinze ubona umukinya ava muri Gasogi United imishi yose akamatangura muri equipe nationale mucunge inyuma ya match yabo nabonye hari bamwe mu journaliste bakomeye uvani makora kuri RBA itwa gute kunda ko ari muri analyse cyane ziragiye biracize avyibushe oya muto nta nubwo avyibushe mugana nta nubwo ari muto cyane mugafise tayigereranye rugangura apana rugangura akisera cyariyo yaracari oya hari undi hari rugangura yo Jean Claude Kwizigira ariho basami ariho abanepo binjiye muri iyi minsi hari undi mutipu kuinzobe umengo mu maso aragiza aregeranya ukuntu gato ni ndamwibagiye niwe yavuze ati Muderaka imashini iminota 120 ntaruha ngo naruha pe wabo ngo yashisa bakizigenza hari ha urumva ntaruha hariho n'abantu nabonye bavuga ngo batangwe kumujija kome Rockly nziza rero sport yakoze yafashije muri Sekafa Gameka hari nabo nabonye bavuga ngo ahubwo niwe yarakwiye kuba MVP wa Sekafa turabye uburyo yakinye igikombe cya Sekafa turabye uburyo yafashije ikipe ya Sport mugabo je no bwa mbere acinjira muri equipe ya Rayon ntaravuga ni abantu bagishidikanya kuri Moderi abantu bagikekeranya kuri Moderi n'ubushobozi bwiwe Moderi muri equipe nationale afise polyvalence Moderi kuva aduga muri equipe ya Message Ngozi ntabwo yigeze asubira inyuma yavuye ngaja muri equipe ya Gasogi sanga ari equipe bayabaye equipe iraduzigira iryo zina kugeza yaho ihuye na Zare uvuga ngo Gasogi yahuye na Rayon Sport akabijyohangana anabakizigenza wa Rayon Sport nanatangaye ahubwo impamvu bamukekeranya ko kandi yaramaze igihe kinini ariko arakenehera w'ijero cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda baramuzi barahura mugabo hariho nabandi nabona bavuga ngo umuntu ashobora kuba kekeranya kuri modeli ya Kibari n'umuntu atarabihiganwa ya Biki Pro League canke ari babandi bavuga ngo ndaba match yariyo gusa canke ndaba match ya APR gusa ati nawo wundi umuntu araba champion yose ati nta muntu akwiye gushidikanya ku rwego rwa modeli ya Kibari rero bavuga ko agize Sekafa nziza agize n'Imana mumenyereza sigaye amenyeza Rayon Sport no Burundi chize niyo confiance arimuhereza nta kibazo na kimwe narabonye kimwe muri karite za mbere rero warashimanciye kwimwa muri poste Rayon Sport imwerekana bagiye udusinshu tw'amakomantere harabavuze ngo canke se ngo no munsi wo kubesha ngo mana ngo gikomeza imitima yacu kuko agahinda kazatwica ngo icyahindutse ngo ni cupa ngo nahinzoga ntiyayindi nyene igiye bamurukita rero ni numwe mu bakinyi biboneka ko abafana bamurera abareyo bamufitiye ideni ryinshi no mukinyi mwiza bamufitiye ideni ryinshi inyuma y'urwego yerekanye muri Sekafa kuko nimba nihenze ashobora kuba atatanguye inkino ziki rega no kuri finale yagitsinze baraca ashobora kuba atatanguye inkino ziki
muri finale oya none Batsinda mudiro Jamusi. wo mushanze batsinda Jamusi yatsinze igitsinda yatsinze igori no muri Muri finale bitatu kuri yagitsinze kimwe. baracana muri finale yagitsinze baracanga rero bisobanura ngo yari weekend vraiment y'abarundi aba batambwe bamaze kwitwara neza muri equipe uretse ko yasosa mvuga hawe ikarata y'umutuku tambwe gruwaro mvuga ngo arabasman garden yinjiye agomboye nawe ubona ko atakintu kinini hanini mugabo byagaragara ko ari za remplacement zo kujera umwanya no kujera equipe gushiramo amaraso nimburi kuko yinjira Rayon Sport imaze gufire ifise 2-1 nabonye hamande Rayon Sport Goroma ya ninde equipe yari yiteguye equipe nziza Goroma ya ni equipe nziza encore une fois tukongera ko na Haringo Francis umunyereza mu Burundi amenyereza Rayon Sport abantu batangwe kumwitangwa ni Louise ni ngo umutoza wazotuma baba menyereza w'abazungu barerera mu Rwanda nibaza ko uno munsi ntana no kumuvugiramo none wango afise benshi bakanavuga ko coach wa kabiri afise muri kano kanya niwe mugabo ashobora kuba afise ikintu kinene amaze gutera mu bijanye n'impinduka canke no guhindurira equipe Rayon Sport ngo bakina umupira mwiza bakitwara neza modera kwari we naravye match ya mbere mbona ari ibintu bitatu bikomeye afise ikintu ca mbere n'umukinyi azi guhagarara neza mu kibuga kandi agerageza kurondeza hahandi no ngo hoba hari kinogo casizwe n'abakinyi bagenzi akaba hari kugira ngo akuvre bagenzi we gusa mugihe basamaye kigira kabiri ameze nka kizigenzo wa equipe uriye no muri Rayon Sport avuye muri gasogi muri equipe ntariko muri equipe nk'urumengana kizigenzo ubona panga abakinyi babana babwira ivyo bakora ubona ari waje kuganiriza refa akamubwira ngo nibona ko biriya bimeze kuriya na kuriya ukabona ko arazana umutekano mu kibuga hagati hari ingingo yinjiye muri equipe no bako yari imaze igihe itari mu bihe byiza cyane ko bari bamaze igihe bavuga ngo equipe ya Rayon Sport imaze igihe izana abakinyi binjiye muri equipe basanga urwego rwabo ni rufitingana n'ivyo equipe ya Rayon Sport isabwa equipe mu nkino nyafrika bisa nkaho yari imaze igihe itari preza cyane nivyo barose tijye gukina inkino za CAF Confederation Cup mugabo yabaye equipe ya kane muri championnat nivyo kubera kari ama equipe yinjiyemo za Al Hilal na za Al Merreikh zose zisanze ari equipe zibiza mbere ni ya kabiri muri championnat y'icicaro ca mbere mu gihugu cy'u Rwanda yinjiye muri equipe ya Rayon Sport rero bavuga ngo twazanye Aruna Musa Majaliwa w'umurundi yinjiye muri equipe ya Rayon Sport atubera umukinyi atabaye mwiza ati nivyo ari nkino zikiya kinye nziza mugabo harageze igihe iri yamvune yiwe bamubwira ngo tuzomugira operation nawe akavyanka ivyo bamukose bakabona sivyo agize noneho bongera ngo Faustin Kawu nawe vya bindi bisubira bishaka kuba nka vya bindi mu gihugu ca Kongo batabavuga ngo twamurungi kitike yagiye tumuha itike ya Arena Rutu mugabo ariko aradusaba ngo ni mu mafaranga kugira ngo ngaruke rero abakunzi ba Rayon Sport bacata bavuga ngo aba bakinyi b'abarundi muri ko murazana tubabona kumenga bamwe mutuzanira abagomba kuduhenda mugabo modeli ya Kibale no ko zarika mugabo ni profile zibiri zitandukanye zari zitandukanye bibaza ko uravye uburyo ba Aruna Musha na Komajariwa ukaraba kuko ibiro bintu mvaho nivyo aba binationaux si tubatunze gusa aba binationaux si tubakunze oya bari hose genda urabe mugabo urabe umukinyi w'umurundi yakure muri championnat yo mu Burundi umurundi nyene yakure muri championnat yakuri nato wari umurundi mugani muri buri basi yasohotse muri championnat ni buri burakenga imyaka 6 kuko iconze dufisa amenyereza abarezi discipline fisa bamenyereza abarezi nimbare wakuriye mu bako amenyereza abarundi aro discipline ubufise pe ja kwa Jimmy ja kwa Miburo ja kwa Omare noneho ja kwa Vivier abadodi erega niho ja kwa badodi ni navyo nabonye media yo kubakambaranga hari byo bakubwira arjo bakubwira bisobanura ngo bisobanura bitandukanye nabo bakinyi nivyo baza bafise yotara bavuye mva ngo yaza Kongo akiri umwaka w'imyaka 2 kurondera passage gusa baje hano kurondera passage yo kwiyoroboka iyo myaka kayimaganye bagasohoka ugareje kuraba abakinyi sinibaza ko harako uburyo mw'iyo myaka mvaga duherutse yavo shakurabe uyu Richard umusore wa kira Burundi Sport Kirongozi ndayishimiye Richard hagati mu kibuga muri Rayon Sport yagiye muri yagiye hari mu Buhinde yaramaze imyaka muri Rayon Sport ije nimvaho niwe mwumvamo raba Asman Garden sivyo raba tambwe guware ngo tambwe nawe nibyo we ntiyamaze n'igihe kirekire bamusohotera ko yaramazeho hafi imyaka 3 ariko kandi mubanye na Omar yacemo Omar nuko ubanye na Omar imyaka 3 ubura umuntu muzima pe rero unarabe rero Rikau project Flambo yacikiyemo nawe nyene raba nawe nyene yavuyemo atandukanye na Flambo atari sawa raba Aruna Majaliwa hajya si
sumba kumwe n'igice muri bombo ya hacarasohoka yego yani hari kariye bo suku bavuga iki niki mugabo jeba muri professor tandukanye Mudera Akbar kura muri academy ya Arsenal Ngozi nibyo nabonye biko byandikwa sinzi nabizi urumva hakurira muri message Ngozi muri make ahuriya n'umwana ukuriye muri academy kwa Jimmy Ndayizeye ya n'umwana wa academy hanyuma mugakora n'iriya myaka yose noneho aba bantu bawunezine bose bakuriye hariya urabe nabandi bagiye batandukanye uza gusanga discipline mugabo rero iki hariyo kunimeze rero ubahereza ritavure mu baragucimagiza mugabo wihenze yatsinzwe ukabura kanyere none nko bese bijyari ngo batabone hari ingo nta Rayon Sport sekafaga mika baheruka nona tweet bamwita ngo ni bahaje bamwitanda bamwita ngo ni Luizenrique none bazamwita Afrique bamwite Pepe Guardiola abahaye sekafaga nabonye batavuga ngo niya duha Super Coupe ko bariko barategura Super Coupe bazokina naho nabonye bazokina bakina imigwine bo bapanga imigwine yana makipe agera kurana bambwiye ati niwe twara Super Coupe none atuzobu dukonfirimye kuri umumenyereza ushoboye kuzotugeza kure mu matsinda ya CAF Confederation Cup hinge rero ariko rero ngo ucitatanduka atakaze atsinzwe na APR canke hinge ayitsinde canke hinge ayitsinde hanyuma cyo mu matsinda bice bimera nk'ibigoranye urazi yuko champion ni champion rero mugabo si mu Rwanda gusa ni muri football yatomboye neza nawe umunsi James uburiro bwinshi mu Burundi bw'abantu bubatse projet z'imigwi zikagira réussite eko gato y'agaferinga bagaca yirukana nk'wigeza zitakora ikiboko Rayon Sport mugabo yari imvuga yari weekend nziza kwa Kenya Barundi nko yavuze musauza match za mbere za amical harakonfirma ni imvuga yari success ya musauza nawe ngizo bijyana iriya ni mwo Fisto Karamayere kigana kwa tugwe tuzobika Fisto Abduraza nako Karamayere Jean Claude Girumugisha nabandi bagiye noneho bubatse project zimvye cyane bari abantu ari ase mu bitorose bubatse project zimvye mu mafaranga Pajo dufashe turabire buriya ngo ya mariage ngo